Yo. Namshukuru Mungu siku ya leo ya mwisho ya mkutano. Ndashima Imana uyu munsi wa nyuma w'igikorane. Nikiona watu wengi hakuna mfano. Mbonye abantu benshi cyane sinogira ico nobagereranya. Na Mungu anaona kila nyumba kulikotokea watu hawa. Kandi Imana irabona inzu yariyo yose abantu bavuyemwo. Natupa nafasi hata ya kufikiria kurudi tena kama mapenzi ya Mungu. Ndiko ndiyumvira ndetse ku rugezo rwo gusubira inyuma nk'uko Imana yobishima. Ningependa kuuliza tu, nashaka kubaza gatoya gusa, kama mnapenda nipeleke salamu zenu, mbega muripfuza ko notwara amaganuke yanyu hari iwacu kule Munipe mikono yenu nijue. Nuko mumpa amaboko yanyu kugira ngo kibi kimenyamenya ndabibone. Ni ajabu, ni gitangaza. Nawapenda, ndabakunda, nawapenda sana, ndabakunda cyane gose. Mimi ni Murundi. Jewe ndi Murundi kabisa, vyukuri. Hata mkikataa mimi ni Murundi tu. Mugombe muvyanke, jewe ndi Murundi. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo nitakuwa ninakuja kama ninakwenda nyumbani. Nuko rero igihe nzoba ngarutse hano nzobanza nk'umuntu agenda mu nzi we. Na mimi jana nilisema nitakuwa na sala juu ya rais wa nchi na makamu wake na mawaziri nyumbani hapa. Ejo naravuze yuko uyo munsi nza kugira isabisho amasengesho ku mukuru w'igihugu, ku cegera c'umukuru w'igihugu, ku bagize leta aribo bashikiranganje, ku bagize inama nshinga amateka, inama nkenguza amateka, abakuru ba mu buryo butandukanye ba leta y'u Burundi n'abantu bose b'igihugu c'u Burundi. Nitafanya hivyo wakati wa mwisho. Ivyo nza kubikora ubwa nyuma y'ibindi bikorwa byose nza gukora. Mwisho kabla ya maombi nitawaita watu 3 au 5 wasiozaa. Inyuma yaho ndaza guhamagara abantu 3 canke 5 ingumba batavyara, watakuwa kwa niaba ya wengine. Abo baza kuba hano nk'abaserukizi babandi. Na kama watakuwepo wengine, nimba haza kubamwo nk'uwundi, watakuja kusimama kuzunguka madhabahu hii. Baraza kuza bahagarare bazungurutse hano hantu ku meza y'Imana y'igikwa c'Imana. Nakwambia katikati yao, ndakubwiye hagati muri abo, mwaka kesho wakati kama huu, mu mwaka uza mu gihe nk'iki nyene, watakuwa wakinyonyesha watoto. Bazoba bonsa abana. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwa wote wa aina hiyo. Iryo ni isezerano ry'Imana kuri abo bose baza kuba bizeye. Sasa leo hii, nuko rero uyu munsi ni siku ya kuagana, ni umunsi wo gusezerana. Nami nitazungumza mbele yenu. Nuko nanje ngiye kuvuga mpagaze imbere yanyu. Nimejificha ndani ya Yesu, nihishije muri Yesu. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yesu Kristo mwana w'Imana azungumze nanyi, avugane namwe kwa ajili ya mausia haya, kubera iki kigancanke ibi bibazo vyanyu. Huyu Yesu mwenyewe, Yesu bwiwe alipenda sana watu, yarakunze kandi yarakunda cyane abantu, na aliishi pamoja nao, kandi yabanye n'abantu. Uyu Yesu Kristo mvuga hakupenda aone watu wanatabu. Ntabwo yakunze canke yashimye na rimwe kubona abantu bafise ivyago. Alichukia kuona watu wanateswa. Yarababajwe no kubona abantu bafise ibibababaza by'ivyago. Hajatokea mwenye huruma kama Yesu katika uzao. Nta numwe araboneka w'imbabazi nka Yesu Kristo katika uzao wa mwanamke. Mu vyerekeye uruvyaro canke abavyagwa mu mubiri n'umugore. Ana moyo wa rehema mno.
nta muntu n'umwe afise umutima w'imbabazi nkawe. Yesu alipenda kusamehe wenye dhambi. Yesu Kristo yarakunze no guharira abanyavyaha, Na alipenda kuwasaidia wote tabu zao. kandi yashimye gufasha bose abari bafise ingorane. Alipenda kuwaondolea mateso. Kandi Yesu yashimye gose kubakuriraho ivyago. Na wote waliochanganyikiwa. Kandi abo bose basa n'abazazaniwe, Na waliokata tamaa kuishi. abo bose bari bihebuye ivyizigiro vyavuye vyo kubaho, aliwalisha hata chakula wasio nacho. Yesu Kristo yagaburiye n'abari babuze ivyo bafungura. Aliwaponya wote waliohuzunika na magonjwa. Yesu Kristo yakijije bose bari bababajwe n'ingwara y'ivyago vyabo. Hakuomba malipo kamwe wakati anamsaidia mtu. Kandi Yesu Kristo ntiyigeze asaba indishi y'ivyo yafashije. Hakuwaelemea watu wala kuwapa mzigo. Yesu Kristo ntiyabaremereye canke ngo abatwaze imitwaro. Yesu alisahau hata kula chakula. Yesu yaribagiye no guhakira utwo yofungura ku bw'abantu. Lakini aliona maisha ya watu ni mzigo wake. Ariko Yesu Kristo yabonye ko ubugingo canke kubaho kw'abantu kibaye kimwe mu bimuremereye. Na katika Methali hii, hanyuma rero mu gitabo c'imigani, Methali sura ya kwanza, igitabo c'imigani igice ca mbere, neno linasema hivi. ijambo ry'Imana ryanditsweho rivuga ngo, Methali sura ya kwanza, imigani igice ca mbere, mstari wa 23, umurongo wa 23, inasema hivi. ivuga ngo, geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Bwana anasema mgeuke. Tazama nitawamwagia roho yangu kama utageuka. muhindukire kubwo kwihanikiriza kwanje, raba nzosuka impwemu yanje kuri mwebwe nimba muzoba muhindukiye. Nami nitawajulisheni maneno yangu, nzobamenyesha amajambo yanje. kwa kuwa nimeita nanyi mulikataa. Ko nabahamagaye namwe mukanka. Mulikataa hapo kwanza. Ubwa mbere mwarase. Umefika wakati wa kukubali. Ubu rero hageze igihe cyo kwemera. Nimeunyosha mkono wangu, asiangalie mtu. Nkabakura ntihagire ubibara. Yani hakuwepo mtu aliponiona nanyosha mkono kubariki watu. Kandi nta muntu yigeze yiyumvira ngo ashime kubona ko Yesu ashize ukuboko kwiwe hejuru kubw'umugisha ngo aduhezagire. Bali mmebadilisha shauri langu, ariko mukagaya inama zanje zose. Wala hamkutaka maonyo yangu, mukanka kwihanikiriza kwanje. Hakuna aliyetaka msaada wa Mungu. Abantu ntabwo bakunze kwihanikiza canke imfashanyo y'Imana. Mulibadilisha maneno yangu yakawa ya kidini. Kandi biboneka abantu bahinduye inama z'amajambo y'Imana agacika y'idini gusa. Mstari wa 26 unasema, mimi nami nitacheka siku ya msiba wako. 26 havuga ngo, nuko nanje nzobatwengera mwijigo mu gihe c'ivyago vyanyu. Huenda leo hii ni kicheko chake Bwana. Birashoboka ko uyu munsi Imana igutwengera mwijigo kubera ivyago ufise. Kwa sababu ya shida ulizo nazo. Kubera ivyago ufise. Kwa ajili ya taabu ulizo nazo. Kubera ingorane ziri kuri wewe. Bwana anakuangalia aone nani atakusaidia. Imana irakwitegereza ikihorera ikibaza canke ikiyumvira ngo ninde iraba uzogufasha. Bwana anasema nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Ujya murongo wa 26b havuga ngo, nzobitamba kumuvyimba agatengo kabafashe. Yani utakapopatwa na hofu, Bwana Mungu atakunyamazia kimya. Imana izokwihorera ngo niwafatwa n'agatengo k'ubwoba. Utakapofikiwa na hatari yoyote, Bwana Mungu atanyamaza kimya. Uzoshikirwa n'icago icari cyo cyose, Imana izokwitamba kumuvyimba yihorere. Ndipo anasema mstari wa mwisho wa 27. Umurongo wa 27. Hofu yenu ifikapo kama tufani, agatengo kanyu kabafashe nk'igihuhuta. Na taabu zenu au msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Ivyago vyanyu bibazingazinze nk'agashururu.
dhiki na tabu zinapowafikia, guhagarika umutima n'ubusinzikare bibashikiriye, ndipo watakaponiita lakini sitaitika. niho bazontakambira ariko sinzobishura. Watanitafuta kwa bidii, hawataniona. Bazondondera ubudahumeka ariko ntibazombona. Wakati wa kuzidiwa na shida, ndugu yangu, igihe umuntu aremerewe n'ivyago mugenzi, utaita kwa Mungu na hakuna atakayekuita. agerageza guhamagara Imana ariko ntawitaba, kwa sababu wakati wa raha yako, kuko umwanya w'umunezero wawe hukumjali Mungu. mu gihe cyaho wari unezerewe ntiwibutse Imana. Luka nenda mstari wa 10. Genda dusome mstari wa 10. Musuri wa 10 umurongo w'icumi kuri igice ca mbere. Mwanangu, mwana wanje, mwanangu, mwana wanje, wenye dhambi wakikushawishi, abanyavyaha nibakosha, wewe usikubali. ntukemere. Hilo ni neno la Mungu. Hili ni jambo ry'Imana. Mwanangu, mwana wanje, mwenye dhambi yoyote akikushawishi, umunyavyaha wariwe wese niyakubwira inama niyakosha, wewe usikubali. wewe ntuzumwemerere, ntukemere. Huyo anasema Mungu Baba yetu. Uwavuga ngo data wa twese. Umefika wakati wa kujilinda mwenyewe. Hageze igihe cyo kwirinda wewe ubwawe. Umefika wakati wa kusimama peke yako. Hageze igihe cyo guhagarara magabo wewe ubwawe. Nimeona watu wenye imani maishani mwangu. Narabonye abantu bo kwizera mu kubaho kwanje, ambao wanamtii Mungu kikamilifu. abantu bubaha Imana by'ukuri. Na kama unataka kupalilia roho wa Mungu, kandi nimba ushaka kubagararira, ubagararire mpemu w'Imana, uwe chini ya wote. ube umuntu yicishije hasi bugufi ya bose. Uwe dhaifu kuliko wengine. Ubone kuri umunyantege nkeyo hasi kurusha abandi. Uwe kama mtoto mdogo. Umere nk'umwana mutoya. Ujifunze upya. Wiyigishe bisha habari za kwenu. inkuru ziwanyu. Sisi sote kwetu ni huko. Twebwe twese wacu ni hariya. Hapa Burundi ni wageni. Hi Burundi ture akavantara n'abashitsi. Lakini milele na milele tutaishi kwake. Ariko ibihe bidashira tuzobiwe. Kwa hiyo jiandae uwe kwa mfano wa watu walioko juu. Kubw'ivyo witegure umere cyangwa ufite ibimenyetso by'abantu bari iyo hejuru. Halafu utamani baraka zote za Mungu. Hanyuma wipfuze imihezagiro yose y'Imana. Kule kupokea na kuponywa au kuokoka au kujazwa uwezo wa Mungu. Nimba arugukira cyangwa gukizwa cyangwa kuzuzwa ubushobozi bw'Imana. Usidhani ya kwamba ni katika kufunga. Ntiwibaze ngo ivyo bizoca mu nzira y'ukwisonzesha. Ndiyo, ni katika kufunga. Ego nivyo mu nzira y'ukwisonzesha, lakini ariko ukisoma habari za Elia, Elisha, Yesu Kristo, Musa na wakina Danieli na wote. Ariko ni wasoma inkuru za Elia, Elisha, Yesu, Mose na ba Danieli hamwe n'abandi, walikaa kimya mbele ya Mungu. Baricaye batekereje imbere y'Imana. Watulivu mbele ya Mungu. Abantu batekereje imbere y'Imana. Hawana neno na mtu. Ntibari bafise ijambo na rimwe bapfa n'umuntu. Hawana adui. Nta mwasi bari bafise. Ila wao wanakuwa maadui. Ariko ubwabo barabansi. Lakini yeye mwenyewe mtu wa Mungu hana adui. Ariko ubwiye umuntu w'Imana ntagira umwansi. Akiona ndugu yake anakuja kutubu kwake anasamehe hapo. Abonye mwene se aje kuwihana imbere yiwaca babarira. Wala hasemi hii ni mara ya 4 ya 5 ndanirudia leo sikusamehe. Kandi ntavuga ngo ubu nubugira 3 4 5 ugaruka kwihana imbere yanje sinkwabarira. Mtu wa Mungu yuko hivi. Umuntu w'Imana ameze uko. Hata ukisikia neno baya juu yako, naho kumva bakuvuza ijambo libi hejuru yawe, mtu mwingine amekusema, umuntu wundi yakuvuze, usiulize, ntubaze.
wala usimfuate kumuuliza. canke ngo umukwirikirane umubaze. Usiseme ya kwamba unaniambia maneno haya umesema kwa fulani. Ugenda umubwire wewe niwe wavuze amajambo ya naya kwa naka umvuga. Mara nyingine unaweza ukasema nitamfuata. Ikindi gihe urashobora kuvuga uti jewe nzomubwira naka ndamubaze. Ninaenda kumpasha moto. Nzogenda amenye ukuntu jewe nanje umuriro wanje waka. Leo ataniona. Uno musi arambona. Utakapomkuta ndugu yako, habari? Nta mugende kumuraba uwo mwene umubwire uti amaki? Si jambo. Ati na mahoro. Nimesikia umesema maneno haya na haya. Numvise wavuze ibi nibi. Nani aliyeniona mimi nafanya haya? Ninde yambonye canke ninashinga ntahe yuko yambonye igihe wakora ivyo? Wewe ni mwongo. Wewe uri umubeshi. Wewe ibi nibi. Aya naya. Halafu nasema nimeamaliza yote. Hanyuma gacuvuga ngo vyose navyikuyemo namubwiye. Niliyokuwa nimeyajaza hapa sasa yamekwisha. Bimwe nari mfise vyose ku mutima kirururutse. Utakaporudi kwa Mungu hakusikii. Niwagaruka nguhirukije amaso ku Mana, Imana nikumva. Amekutegea kisoko. Imana gusa iza kukwijiga, iza kukutwengera mwijigo. Nani wewe unayemsema mwingine ni mbaya? Kandi na wewe uvuga abandi bibi uri mubi. Wewe mwenyewe una mabaya sehemu yako mwenyewe. Kandi ubwawe wewe ufise bibi muri wewe. Si unapenda uwe mtu wa Mungu? Wewe mbega ntugomba ku muntu w'Imana. Kabla hujaomba Mungu atakuwa amekujibu. Igihe utaranasenga Imana izoba yamaze gutanga inyishu kuri wewe. Usifikiri ni Ukristo kamwe. Niwibaze ngo uri umukristo namba. Ukristo ni tofauti za imani za dini hapa duniani. Ubukristo nukwizera gutandukanye kwa madini. Lakini matendo ya mtu yanamjulisha ni Mkristo. Ariko ibikorwa by'umuntu biramenyekanisha ko wari umukristo. Tena ameokoka huyo. Kandi ko yakijijwe. Ukiwa unasemwa vibaya, nimba uvuga bibi kubandi, siku moja utakutana huyo mtu. Umunsi muzohura n'uwo muntu. Wewe mwendee tu msalimu. Wewe ugende gusomuramutse. Asante ndugu, kwa heri. Uti warakoze mugenzi, kwa heri, bye. Atasema acavuga ati hivi hajajua mlimsema vibaya hivi. Ariko uyu muntu ntaramenya ko je namuvuze nabi. Utamtia deni ndugu yako. Nukuvuga ngo uzobumushizemo umwenda uwo muntu yakuvuze kandi naho ubizi ukihorera. Ndipo hapo atakuheshimu. Muri ico gihe azokubaha. Ili uwe mtu wa Mungu, kugira ngo ube umuntu w'Imana. Anasema hivi. Ubu nawe n'umuntu w'Imana avuga uko. Kabla hujasema uniponye moyo wangu, utaravuga ngo ukize umutima wanje, uniponye mgongo wangu, unkize umugongo wanje, uyondoe kansa hii, unkuremo iyi kansera, uondoe ulemavu huu, ukuremo kumugara kwanje. Kabla hujasema hivyo, utaranavuga ivyo, Bwana atakuwa amekutayarishia uzima. Imana izoba yamaze gutegura ubugingo kuri wewe. Lakini kama unataka kulipa kisasi, ariko nimba ushaka kwirira canke kwihora, utafanya kazi kumconvince Mungu akugeukie. Uzogerageza gukora ivyo ukomeye byose kugira ngo wumvishe Imana ngo iguhindukirire kurabi kwishure. Tenda mema utapewa mema. Bibiri ivuga ngo kora ivyiza uzokwishurwa ivyiza. Kwa ajili ya siku ya leo, kubw'uno munsi wa none, ambayo ni ya kuagana tu, n'umunsi wo gusezerana gusa, ni ya kusaidiana tu, n'ugomba dufashanye gusa, na kusema kwa heri, n'ukubabwira ngo nagagaruka. Msamehe mume wako, uharire umugabo wawe. Najua kwamba anakupiga, ndabizi kwa gukubita, najua kwamba nakusimanga kwenu, ndabizi yuko kuvuga nabi wanyi yuva, najua kwamba yeye ni ngangali, ndabizi yuko wewe ari ngare, na tena nakutisha kukufukuza siku zote, ndabizi yuko kwama kubwira ngo nzokwirukana iminsi yose, najua kwamba unaomba matumizi hakupi, ndabizi yuko hora usaba rasyo ivyo kurya amafaranga yo gukoresha ntaguha. Bwana anajua mume wako ni mkali. Imana irazi ko umugabo wawe ari umuntu w'amanyama, ahambara. Kama ni mama wa mbinguni, nimba wewe uri umupfasoni w'ishusho yo mwijuru, tenda mema upande wako. Ukora ivyiza mu ruhande rwawe, ukampende mume wako, umukunde umugabo wawe, na kumheshimu mume wako, kandi umwubahe umugabo wawe, na kumsamehe, kandi umuharire. Umsamehe, umuharire. Usiwe na neno na mume wako, ntugire ijambo na rimwe n'umugabo wawe, halafu ukampe heshima yake, hanyuma umuhe icubahiro ciwe kimukwiye. Kila mwanamume ukimwona barabarani,
kugira naho mubona mwibarabara umugabo hata japovaa suti nzuri na hazobaje yambaye costume nziza ya kutoka London au Paris, umuntu yambaye ikoti yavuye hariya mu gisagara ci Londres canke i Paris mu Bufaransa, sema umubwira uti nina mume wangu ndafise umugabo muhira anayekwenda hivi kandi yameze neza agenda uko, huyo ndio mume wangu, uwo ni umugabo wanje, mwingine sina, abandi sishaka. hata ujapoona fedha nyingi naho wobona undi mugabo azanye amafaranga menshi, usizitamani hizo pesa kama wewe mwanamke. mafaranga ntuyipfuze wewe, usizitamani ayo mafaranga ntuyipfuze wewe ili upate kuhongwa, kugira ngo uhave uhabwa amafaranga yo kukuresha. aliyeokoka ariko wakijijwe, mwanamke aliyeokoka, umupfasoni umugore yakijijwe anamheshimu mume wake, yubaha umugabo wiwe hata kama hayupo nchini, na hatoba hari muhira, ameenda masomo Ulaya, yagiye kwiga i Buraya, anakaa miaka 3-4, kumbura amaze imyaka 3 canke 4, mwanamke aliyeokoka atasimama imara, umupfasoni yakijijwe azohagarara yizigamye, anajua nina mume wangu mmoja tu, akavuga ati ndabizi mfise umugabo umwe yashingiwe, nitakuwa nao 2 watatu la, kasi 2 canke 3 namba. utakwenda kazini kila siku, uzohora ugenda ku kazi misi yose, utafika kwenye meza yako, ushike hariya ku biro ku meza yawe, utaikuta kompyuta ipo, hanyuma usange ya mashini bita ordinateur ari hiri, kazi yako kwenye kompyuta, hanyuma ukora ibikorwa vyawe kuri ordinateur, unafanya kazi vizuri kumpendeza boss, hanyuma ukora ibikorwa vyiza kandi wubahirize na boss wawe, nukuvuga sobujo wawe, hata kama bosi anakupenda vipi, naho umukoresha wawe sobuja gukunda cyane kwa ajili ya umbo ulilopewa na Mungu, kubera akaranga keza wabumbitse neza wahawe n'Imana. hiyo ni zawadi tu, iyo ni ngabiri Imana yaguhaye gusa, isikufanye uwe rahisi, ntitere kuba umuntu yiyoroheje wo kwitanga. na ikiwa umeokoka, nimba warakijijwe, bosi atakuja, sobuja wawe azoza ku kazi, mama fulani anejereje ati mupfasoni naka, abe nawe uti sa abe sabwe, ninajua kwamba mume wako yuko Ulaya miaka leo wa 2, ndabizi yuko umugabo wawe amaze imyaka ingahe ya Iburaya. Ndio. Uvuziki? Mungu anamlinda huko. Imani iramutsigama hariya. najua una watoto wanasoma, ndabizi yuko ufise abana biga, alafu kuna tabu nyumbani, kandi hari ingorane muhira. pesa hizi amafaranga ngaya, chukua faranga milioni 1 hii, wakire amafaranga miliyoni 1 ikusaidie, sawa? Uifashishe muhira. Nivyo wewe endelea tu, wewe bandanya gusa kuri ya mashini yawe, mama fulani mupfasoni milioni 1 hii hapa, iyi miliyoni y'amafaranga nga wewe bandanya ku mashini yawe, mimi chukua tu mama, hasina kitu, chukua mupfaso akira nta kimwe abivuze, akira ndagufashije. mama aliyeokoka anafanya hivi, umupfasoni yakijijwe acagira ngo asante bosi, nashukuru kwa msaada, urakoze databuja, urakoze kumfashanyo, chukua tu pesa yako nusubize mu mufuka amafaranga yawe databuja, mshahara wangu unanitosha, impembo mumpa hano y'ibikorwa nakoze irankwiye, hata kama nakula dagaa, kandi naho wowe urya indagara, alafu Mungu ameniambia nitosheke na vile nilivyo navyo, ariko kandi umubwire sobuja wako kazuti Imana yambwiye ngo nzigame canke mbumbwe n'ivyo mfise, atasema ama mimi nakupa tu nakusaidia, atavuga ati oya je ndaguhaye gusa ndagufashije. nashukuru bosi, asante. urakoze databuja, urakoze. Atamaliza wiki moja, azomara iyinga rimwe milioni 2, hanyuma ze afise miliyoni 2, akasema nitakujengea na nyumba, atavuga ati kandi nzokubakira n'inzu. aliyeokoka uwakijijwe hakubali kamwe, ntiyigera yemera n'umusi n'umwe, atasema asante, aravuga turakoze, kama ni kuacha kazi ninaacha, nimba ari uguheba akazi ndahevye, lakini sitamkosea Mungu, ariko sinzohemukira Imana. na halafu kuwa na mume wa 2, kandi kugira ngo ntware ngira umugabo wa 2. Hello, come on. mwanamume aliyeokoka umushinga naye yakijijwe hata mpiga mke wake kofi, ntazokubita umugore w'ikofi, hata sema wewe unanichezea chezea, wewe nzovuga ngo wewe uri kurankinisha jewe, akubita ikofe. kweli mkono unanyoka kwa mume wako, kweli kwa mkeo unakufanya hivi, vyukuri kuboko kugororoke kumatako kumatama y'umupfasoni wawe, umeokoka, warakijijwe, unakwenda kwa Mungu,
ugenda mu ijuru, Mungu hajakuruhusu kumpiga mke. Imana ntirakwemerera ngo ukubite umugore wawe. Hujapewa amri na Mungu. Nturahabwa uruhusha n'Imana. Mke ni wa kupendwa, umugore ni wo gukundwa, ni kiumbe dhaifu. ni caremwe c'intege nke. Anasema hivi, avuga ngo, unapenda niseme? uragoma mvuge? Samahani wa mama, mnisamehe. Mumbabarire bapfasoni. Mungu anasema mwanamke, Imana ivuga ngo umugore nguvu zake ni nusu ya mume, inkomezi ziwe ni igice c'umugabo wiwe. Akili ya mwanamke, ubwenge bw'umupfasoni w'umugore ni kama mtoto mdogo, ni nk'umwana mutoya. Sole wa mama, murambabarira abapfasoni. ni kama mtoto mdogo, hata ufanye umwana mutoya, hata kama ni profesa, kandi naho yafise urwego rwa dogere ya professeur. Akili ya mwanamke ni kama mtoto mdogo, ariko ubwenge bw'umupfasoni nk'umwana mutoya. na mwanamume ana akili kamili. ariko umushinga nafise ubwenge bukwiye. Huwezi kukionea kiumbe dhaifu. Kubw'ivyo rero ntiwobonera icareme c'intege nke, ambacho akili yake ni kama mtoto, kandi ico naco ubwenge bwaco ari nk'umwana mutoya. Utakutana na hasira ya Mungu, uzohura n'uburake bw'Imana. ndio maana unaomba hupewi, nico gituma usenga usaba nturonke, kwa sababu unayakosa yale mambo madogo madogo usiyojua ni makosa. kuko ugenda ukosha muri twa tuntu duto duto utazi ko ari amakosa. Mungu hakukupa mke ili ufanye hivi. Imana ntiyaguhaye umugore kugira ngo uhave ukubita intosho. Mbona kama una nguvu nenda huko barabarani, nimba ufise inkomezi genda hariya kwibarabara, alafu utakutana lijitu liko hivi, hanyuma uzosanga ibindi bisore bimeze gutya. jaribu kulifanyia hivi na gerageza ushobore kubita intosho urabe, litakukongoli, rizokwereka icarico, ndipo utajua. niho uzomenya. Kaeni vizuri na waume zenu, nuko mube neza, mubane neza n'abagabo banyu. Kaeni vyema na wake zenu, mubeho neza, mwicare n'abagore banyu. muwalee vizuri watoto wenu, kandi murere neza abana banyu. muwaheshimu viongozi wenu wa nchi, nuko mwubahe abarongozi banyu b'igihugu. wenye viti wa vijiji muwapende, abo bahaye kurongora kumbura amakartie n'inzego zitandukanye mubakunde. wakuu wa wilaya muwapende na kuwaheshimu, abahawe kurongora amakomine mububahe mububahirize. wakuu wenu wa mikoa muwapende na kuwaheshimu, abahawe kurongora intara ari babura amatari mububahe mububahirize. muwaombe mawaziri wa nchi, nuko musengere abitokora abashikiranganje b'igihugu, mumombe mkuu wa nchi, nuko musengera umukuru w'igihugu. kwa moyo mmoja muwaombe, mu mutima umwe mubasengere. tena muwapende na kuwaombea askari polisi, kandi mubakunde n'ugusengera babasirikare bitwa ko ari abapolisi. askari polisi ni watumishi wa Mungu, bari abapolisi bajejwe umutekano n'abantu b'Imana, ni walinzi wa amani katika kandi nchi. abo nabahagarikiye umutekano. Mbinguni pia huingii, no mwijuru huingii ntiwinjira mpaka ukute polisi mlangoni, kugezaho usanze ulinda umutekano kw'irembo ry'ijuru. polisi walioko hapa ni mfano wa walioko mbinguni. abapolisi balinda umutekano hano mw'isi ni ishusho n'akagereranyo k'abari mw'ijuru. wakitaka msaada kwako uwasaidie namna ya kumpata muhalifu, waonyeshe. nibaza bakeneye imfashanyo wabafasha kugira ngo bashobore gutora umuntu yagize nabi kanaka, ubereke. utakuwa umemtumikia Mungu. uzoba wakoreye Imana. kuwa kinyume na watu hao, ni washobora gukora unyuranije nabo, utamkosea Mungu. uzoba ukoshereje Imana. uwe na amani na watu wote, ugiranira amahoro n'abantu bose, wapende bila ubaguzi, ubakunde udacaguye cyangwa udatoranije muri bo, waheshimu walimu, ububahe abigisha. hata kama ukisikia amempiga mtoto wako shuleni, nawe kumva ko mwigisha kanaka yakubise umwana wawe kw'ishure, usichukue hatua kwamba kwa nini umempiga mwanangu. ntufate ingingo y'ikubaza ngo mbere kubera iki wakubise umwana wanje. Sheria inasema mwalimu hawezi kupiga. amategeko avuga yuko umwana adakubitwa. Uenda mwalimu anaona makosa kwa mtoto yule, kumbure umwigisha yarabonye amakosa kanaka ku mwana wawe, na ikiwa amekushinda wewe, mwalimu atakusaidia. nimba umwana wawe yarakunaniye muhira, umwigisha azogufasha kw'ishure. Kwa hiyo walimu ni watu wazuri, kubw'ivyo abigisha n'abantu beza, wanawafundisha watu wajue kusoma, bigisha abantu ngo bamenye gusoma, alafu wasome na Biblia, kandi basome na Biblia. waombe walimu wasiwe adui zako, nuko mubasengere abarimu ntimuba abansi babo, waombe madokta,
mubasengere abaganga b'abadokiteri wanaifanya kazi ya Mungu, bakora igikorwa c'Imana, wanashika vidonda vya wagonjwa. Bakora ku bikomere vy'abagwaye ambapo mimi na wewe hatuwezi kushika kidonda. Naho wewe nanje kumbure tutokora kuri ivyo bikomere. Wana kazi kubwa ya kukesha wakimwangalia mgonjwa. Bafise akazi gakomeye ko kurara amaso barinze canke barabugwaye. Wanafanya kazi ya rehema mbele ya Mungu. Bakora igikorwa c'impuhwe n'imbabazi mbere y'Imana. Right, wangeliokoka wote hao. Vyari kuba vyiza iyo bakizwa bose abo baganga. Right, kama wangeokoka wote wale. Yo tugirirwa ubuntu abo bose bagakizwa. Taji kubwa muno mbinguni wangepokea. Baitunga rikomeye ry'impera bazoronka mu ijuru. Upende na kuliombea jeshi la nchi. Kandi ugira urukundo rwo gusabira igisoda c'igihugu. Ungana naye katika kuleta utulivu wa nchi. Kugira ngo wifatanye nabo mu kuzana umutekano n'amahoro mu gihugu. Wala usichukie kazi yake kamwe. Kandi ntukagire kwicuza canke ngo ubabazwe n'igikorwa c'abasoda n'umusimumwe. Maana unalala usingizi, yeye anakesha usiku. Kuko igihe usinziriye mu nzu yawe uryamye, we arara ku musozi arariye amahoro. Ili sisi tuwe na amani. Kugira ngo twebwe twiryamiye turonke amahoro. Kwa mambo hayo madogo madogo, kuri ivyo bikorwa bito bito, usipoyangalia na kuyafanya, nutabitegereza ngo birabereze ubikore, utamkosea Mungu. Uzobukoshereje Imana, na Mungu atakwambia hivi, kandi Imana izokubwira iti, ikiwa umeshindwa kuwa mwaminifu kwa yale madogo, nimba wananiwe kuba umwizigirwa muri ivyo bitoya, yale makubwa hutaweza. Ibi bikomeye navyo vyo hejuru ntabyo uzoshobora. Kwa hiyo hata ukifunga na kuomba, kuko noneho rero uzoheza ukisondesha no gusenga, kwamba ulemavu utoke, kugira ngo ubumuga buveho, kwamba ugonjwa utoke, kugira ngo ingwara kanaka iveho, si rahisi umshawishi Mungu. Ntivyoroshe kugira ngo uzokwemeza Imana, kwa sababu anaona kwamba yale madogo yamekushinda. Kuko Imana ibona yuko na bya bindi bitoya vyakunaniye. Uwe na ushirikiano na wachungaji wako, nuko ugirana ubumwe n'abakozi abapastori bawe, alafu wasaidie, hanyuma bafashe, ili mchungaji aonekane maridadi, kugira ngo umukozi w'Imana pastor aboneka ari umuntu ashigikiwe ameze neza. Mara nyingine unamwambia mchungaji twende dukani, ikindi gihe ubwire umupastori wawe ati mukozi w'Imana tugende hariya mu iduka, tugende hariya muri magaza. Unamwambia fundi mpime suti huyu, hanyuma ubwire wa muntu ashona impuzu ati pima igitambara kimeze neza umukozi w'Imana mu costume yiwe. Unampeleka duka la viatu, anatoka na viatu vipi. hanyuma umutware kumbure hariya mu mangazini bagurisha ibirato, tori kirato nimero y'imukwiye umuhe. Usikose kupeleka kilo 2 za nyama, kandi ntiwibagire gutwara ibiro 2 vy'inyama. Unasema hodi mchungaji, hanyuma ukavuga uti abaha kwa pastori, chakula hiki ule pamoja na wageni. ivyo kurya ngibi muheze muzimane n'abashitsi babagendera. Kwa sababu nyumba ya mchungaji watu wengi tu, kugira ngo bimenyekane murabizi yuko mu ngoro y'abakozi b'Imana cyangwa mu nzu zabo hama abashitsi. Naleta hiki kilo 2 za mchele, nazanye ibiro 2 vy'umuceri, naleta kilo 2 za sukari, nzanye ibiro 2 vy'isukari, unywe pamoja na wageni, kugira ngo mushobore gufungura kandi mufashe n'abageni babagendera. Njoo hapa tushukuru, njoo hapa. hanyuma umukozi w'Imana azovuga ati ngwino mwana wanje dusenge dushime Imana. Sijakuletea mchungaji, mimi nimemletea Kristo. uvuga uti oya jewe sinzaniye pastor ariko nazaniye Imana, nazaniye Yesu. Endelea kumshukuru wewe. Murakoze turike banuye ushikare gushima Imana wewe. Mungu atakapoona unayafanya hayo madogo madogo, Imana ni yabona ukoze ivyo bito mvuze, usiyojua kwamba ni makosa kutoyafanya, kumbura utaruzi yuko ari ivyago canke ari bibi kuba utabikoze, hutadai yaliyo makubwa Mungu akufanyie. ntabwo uzosaba ngo wishuze ivyito ko ari bikomeye hama ngo Imana igukorere. Ukubali kuvunjika chini, wemere use n'umuntu aciye bugufi hasi, kujilinda na makundi mabaya, kugira ngo witandukanye n'imigwi mibi, hata makundi yanayosema sisi tujikate hapa. Piga goti hapo hapo, hanyuma uzokubita amavi ugapfukama nyene, na utasema kidole changu kinavimba Yesu. hanyuma uvuga uti yewe Yesu, bino ryanje riravyimbye, nimehangaika kwa madaktari wameshindwa, nagerageje kurondera abaganga b'abadokteri ariko barananiwe, kidole changu nakiweka kwenye kidole chako, none Yesu irino ryanje ndaryegeranije nino ryawe, nakichomeka ndani ya vidole vyako. ewe Yesu ino ryanje ndarishize mu mano yawe, sasa ni shauri lako kuniponya. nuko rero imishishago yawe niingiza, na huu mwili si wangu, ni kandi wetu. uyu mubiri si wanje, ni wowe umpaye, ni hekalu lako. iyi ni inzu yawe Mana,
kila maungo yawe salama. nuko rero ibice byose by'umubiri bibe neza. Chomeka kidole changu ndani ya nuko kidole. ninjije amano yanje mu mano ya Yesu. Pale pale wewe anza kwenda. aho nyene wewe ucangwe kugenda. Utastukia kidole kinapoa. uzokumva ino ryawe rimeze neza. Hivyo ndivyo unavyoweza kumpata Kristo. uko niko ushobora gufata Yesu Kristo. Tenda mema utapewa mema na Mungu. ukora ibyiza uzohabwa ibyiza n'Imana. Usilipe kisasi kwa mtu yeyote. ewe mene data ntukirishe canke ntukihore kuri umuntu numwe wese. Usishitaki kwa uongo juu ya kesi yoyote mahakamani. kandi ntuzoburane cyangwa uburanisha umuntu mu rubanza rw'ibinyoma hano na hamwe. Wala usikubali kuwa mashahidi wa uongo kotini. kandi ntuzokwemere kuba icabona c'ibinyoma. Wala usikubali kuwa shahidi wa kesi. kandi ntuzokwemere kuba icabona c'urubanza kibi. Usikubali kumshtaki mwingine. kandi ntuzewemere kuburanya uwundi. Samehe na wewe utasamehewa. mubabarire na uzobabarirwa. Achilia na wewe utaachiliwa. heba na wewe uzohebegwa. Hata likiwa kosa vipi amekutendea. naho ryo bikosa ringana gute yagukoreye. Wewe msamehe tu ndugu yako. wewe umubabarire uwo yagukoshereje. Hata kama humjui msamehe tu. naho utamuzi muhimbabazi gusa. Utafika wakati utatendewa hivyo hivyo. nawe hazogera igihe ukorerwa ivyo nyene. Mwisho utamwona hata shetani kwenye anga. hanyuma igihe kimwe uzobona na Satani mu karere. Mwisho utaona hata uliyekaa naye kwenye basi kwamba sio mtu. igihe kimwe uzobona n'uwo kumure mwari mwicaranye muri bisi ko atari umuntu. Maana Mungu atakupa macho ya kuona angani hapa. kuko Imana izoguhishurira kuguha amaso yo kubona ibihishijwe ha mu kirere. Kwa sababu uko kama mtoto mdogo. kuko wewe uzoba umeze nk'umwana mutoya. Unaishi na kuyafanya mambo madogo madogo. uriho ubayeho kandi ukora na vya bikorwa bito bito ambayo wengine wanapuuza. kumbura abandi nabo babikengera. Wewe ndio unayafanya hayo kwanza. hanyuma wewe ni ubikora ubwa mbere. kabla hujamwambia shetani toka. kandi na uzo butaravuga uti Satani ndakwirukanye. Atakufunulia unayekula chakula naye hotelini. Imana izoguhishurira uwo muhaye mutsangira ivyo kurya mwicaye mu hoteli. Kama ni binadamu au ni pepo jini. ko kumbura uwo yoba ari umuntu afise umubiri canke ko ari mpemu mbi yishushanije mu muntu. Ujue majini yameenea pote. umenye yuko ibisigo vyagazaraye ahantu hose. Wala hujui huyo ni jini au la. kumbure ntuzi ku ari gisigo canke ari umuntu. Na unaweza ukafanya kazi na jini. kandi urabizi urashobora gukorana ibikorwa hamwe n'igisigo daimoni umuzimu. Unaweza ukapanga nyumba moja na shetani mmoja. mbega urabizi ko ushobora gupanga inzu ubamwo hani na Satani haba ari gisigo daimoni. lakini kwa kuwa huna macho ya kuona. ariko kubera utagira amaso ahishurirwa ngo abone. siku moja atakuita jirani mimi naenda. umunsi mukaza wumva ca gisigo kiraguhamagaye bibaza ngo n'umuntu ngo mwene mubanyi wanje nagiye. kumbe yule ni shetani. kumbe wa muntu ni Satani. unaweza ukakaa kwenye kiti. urashobora kwicara ku ntebe. una safari ndefu. ufise urugendo rurerure urugendemo. kumbe aliyepo hapa sio mtu. kumbure wa muntu yicaye hafi yawe si umuntu. ni jini, pepo. ni igisigo, impwemu mbi. kwa sababu pana pepo wachafu. kuko hari impwemu mbi wanaotembea angani. agendagenda mu karere. alafu pana pepo jini. kama rero hari impwemu mbi bisigo. wao ni kama watu. vyo rero bimeze nk'abantu uko abantu bari. wanajibadilisha wanakuwa hewa. bagenda barihindura bagacika umuyaga. wanajibadilisha wanakuwa mwili. barihindura bikambara umubiri. kuna huyu makata. kuri impwemu mbi igisigo makata. akikung'ata makata basi zoea. agufashe makata nta kuntu umenyerana nawe. kufa utakufa tu. ugupfa uzopfa ngombwa. maana hutampeleka makata hospitalini. kuko makata ntuzoshobora kumutwara kwa muganga mu bitaro ngo bamuvure. na atakupa kutambua huyu niliye naye ni shetani au ni binadamu. hama rero Imana izoguhishurira kumenya ngo uyu muri kumwe ni Satani canke n'umwana w'umuntu. uwe tofauti. usikubali mtu akushawishi utende mabaya. muntu w'Imana wirinde ntuze wemera umuntu numwe akosha gukora ibibi. ukifanya hivyo Mungu atakuonyesha yale yaliyofichika. ni wakora ivyo Imana izoguhishurira vya bindi bihishizwa abandi. siku moja tunatoka Tanga. igihe kimwe twari tuvuye hari mu gihugu wacu ahantu hitwa Tanga. mimi na mama huyu. jewe n'umupfasoni wanje. tunakuja Arusha. tugiye hariya i Arusha. ili tuje mpaka Mwanza. kugira ngo duce dufata urugendo tuze i Mwanza. katikati ya Tanga na Arusha. hagati y'Itanga na Arusha. kabla hujafika Arusha utakuta mji wa Moshi pale. utarashika i Arusha uca mu kindi gisagara cyitwa Imoshi. pana mlima huyo huko juu. hariho umusozi muremure cyane gose. ndani ya basi. turi mu muduga rero bus.
Tukajulishwa tukamwona aliye mbele kwenye kiti cha basi sio mtu. Hama Imana itugirira ubuntu turerekwa uwari imbere yacu ku ntebe ikurikira ko atari umuntu. Alikuwa sio mwanamume, ni mwanamke. Kandi ntiyari umugabo ariko yari umugore. Tukawa na mashaka. Hama tugira ibibazo. Nikamwambia mama, huyu sio mtu. Ndamubwira umupfasoni wanje, uyu naho yicaye nk'umuntu ariko si umuntu. Huyu ni jini. Huyu ni gisigo. Huyu ni shetani. Huyu ni satani. Sasa tuombe. Nuko rero mupfasoni wanje dusenge. Kila mtu aombe na Kristo aliye roho. Umwe wese asengere mu mutima ko afite Kristo muri we. Kama ni shetani atajidhihirisha. Nimba ari gisigo satani biraza kugaragara. Tunataka tuone ishara za shetani. Tugomba tubone ibitangaza satani agigaragazamwo. Tukasema Mungu, turavuga tuti Mana, mfunue huyu hapa. Uyu muntu umwigaragaza umwerekane. Tuna mashaka naye kwamba sio mtu. Turafise ibibazo n'ugukekeranya yuko kumratara umuntu. Naomba ainue mikono yake juu. Ndasavye Mana ashira amaboko yiwe hejuru. Maana ana alama zake shetani. Kuko satani urabizi arafise ibimenyetso vyiwe. Tunaomba ainue mikono juu kama anajinyosha. Twasavye Imana kimenyetso Imana turasavye umuntu ashira amaboko hejuru tubone ko yigoroye. Kwa jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Jinyoshe. Wigorore. Acha kusoma gazeti. Reka kwisomesha ikinyamakuru. Na kuapisha kwa Yesu aliye hai. Ndakubwiye mwizina rya Yesu ari muzima. Jinyosha alafu fanya mikono hivi. Wigorore hamugira amaboko gutya. Kidogo tu. Gatoya gusa. Tayari tukaziona alama. Nyuma rero tuca turamenya. Wasema unaona? Mbe wabonye mufasani wanje. Sasa bado anajinyosha aka hivi hivyo. Hanyuma akiri ko arigorora Mana agumuko nyene. Na zile alama zipotee. Sasa hanyuma rero na vya bimenyamya byose mwizina rya Yesu bihunge. Zile alama zikapotea. Vya bimenyetso byari kuri we hunga birahera. Tukasema sasa twatambua. Hama navuga ni Mwami amenye. Kwa jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Kituo cha pili hutafika. Hariya kuri rebisi ya kabiri ntashikeyo. Hatukai na jini katika basi. Ntidushobora kwicarana n'igisigo muri bisi. Tunaye Yesu. Dufise Yesu hano. Tukaenda kama hapa na sokoni. Hanyuma turagenda nko kuva ngaha gushika hariya kwisoko. Tulisituka nasema conductor simamisha hapo mimi nashuka. Twagiye tumva tuvuga ati boy chauffeur hagarara agenda shitse. Akashuka. Acarururuka. Nasema asante Yesu. Turava turakoze Yesu. Hatutasafiri na shetani. Ntidushobora kugenda na satani. Na nilimkuta pepo mwingine hapo Dodoma. Hanyuma nsanga yindi mpemu mbi ahantu hitwa Dodoma. Nimemaliza crusade. Nari mpejeje igikorane. Tunaenda nyumbani baada ya mkutano. Twari dusubiye muhira inyuma y'igikorane. Nikaambia huyu msichana wa shule huyu. Hanyuma ndavuga nti uyu mwigeme yigishure anasoma Dodoma secondary. Yiga hani Dodoma mu ishure rikuru. Ni msichana. Mkobwa. Ana daftari zake nyingi, vitabu vyake ameshika hapa. Yari afisa makaye menshi n'ibitabo vyiwe afisa aha mu maboko. Anakwenda nyumbani na uniform za shule. Hanyuma ariko agenda muhira yambaye n'umwambaro w'ishuri uniforme. Mchungaji akasema huyu binti sio mtu. Pastor mkozi mwana avuga ati uyu mukobwa nahafise isho y'umukobwa si umuntu. Mimi nimeambiwa rasmi sio mtu. Jewe nabwiwe yuko uyu atari umuntu. Nikasema huyu. Ndavuga n'uyu. Sasa peleka gari pale. Hama ndavuga nitwara imodoka haje nyene. Gari yetu ikatupeleka pale, tunatoka kwenye mkutano. Imodoka yacu rero idutwara aho wa mukobwa ari tuvuye mu gikorane. Mchungaji akasema hujambo binti. Hanyuma pastor avuga ati ndakuramukije mukobwa. Akasema si jambo. Karavuga ati ego na mahoro. Anakwenda tu. Karagiye aho rero. Njoo hapa tukuchukue. Nuze tuguhe lift tugutware. Akaja. Araza. Kutazama kwenye dirisha akatuona. Hanyuma arabiye mu dirisha aratubona. Hapana siji. Ekaye sinza. Sasa nikafungua kabisa dirisha. Hanyuma ndugurura ikiyo idirisha. Nikamwambia kwa jina la Yesu ingia. Ndamubwira ni mwizina rya Yesu winjire mu modoka. Akajaribu kwenda akawa anafanya. Agerageza kugenda ariko agira ngo mwisho akageuka. Hanyuma arahindukira. Aingia. Arinjira. Tukaenda naye kule kwa mchungaji. Turagenda no kuri wa mkozi w'Imana pastor. Tukasema sasa tunataka tuelewe. Nuko turavuga tutubure tugomba tumenye. Tunataka tuzungumze na huyo shetani. Tugomba tuvugane n'uyu satani. Nafunga ile nguvu ya utu. Nanduga izo nkomezi z'umuntu. Tumepewa amri. Twahawe ubushobozi. Kumfanya kindumbwe shetani. Kugira ngo satani tumugire utagira ikimazi uciye bugufi. Umtu utoweke. Uko rero kwishushanya k'umuntu ni kuveho. Na uzimie. Hanyuma
kwirukanwe. Namtaka shetani ainuke. Nshaka satani aze mwisho jiwe nyene. Nataka kusema naye. Nshaka kuvugana nawe. Pale pale ile sura ya yule binti. Hanyuma aho nyene ryashusho ry'umukobwa yigize umukobwa atari umukobwa. Kumbe hakuwa binti. Kumbe ntiyari umukobwa. Kakatokea kazee. Hachava magatama. Kasema wewe ni mzee na mnavi. Hamana mwani wewe uri mutama nkuko. Hii ndio sura yangu. Havuga ati iri niyo sho yanje. Mimi nasoma shule lakini mimi ni mzee. Jewe ndigishuri ariko ndumutama. Miaka mingapi? Ufise imyaka ingahe? Karibu 70. Jewe mfise hafi 70. Sasa tunataka tujue wewe ni binadamu wa aina gani au ni shetani wa aina gani? Uko rero twe tugomba kuvuga wewe uri umuntu ki canke uri satani yahe? Maana huna uwezo. Kuko nta bushobozi ufise. Lazima tukupeleke kindumbwe ndumbwe. Ni ngomba tugutware tukuburura uko twishakira tugucishije bugufi. Na lazima utii. Kandi wemere. Maana umewatesa ndugu zetu. Kuko wagiriye nabi bagenzi bacu. Kwa kuapisha. Turakwamhiye. Turakurahije. Kaa nao nyumbani usiwatese. Nugasubire kubonona uba mahoro nabo. Sasa nguvu zako hakuna. Nuko rero inkomezi zawe ziraheze. Tumepewa uwezo juu yako shetani. Twahawe ubushobozi hejuru yawe satani. Aya tunataka utuonyeshe. Nuko rero turashaka kutwereke. Inua mikono yako juu. Shira amaboko yawe hejuru. Kainua. Araduza. Wewe ni shetani nani? Akageuza na sauti. Wewe uri isatani daimoni nde irahindura ijwi. Sauti ya shetani ni nyingine sio kama hii tulionayo. Ijwi rya satani ni rindi sinkiri twe dufise. Una uwezo wa kuyafanya maisha yako yafanikiwe. Urashobora kugira ubugingo bwawe kugira ngo buhezagirwe bumererwe neza. Sio kwamba uwe na imani tu bila kumjua adui yako. Kasi kugira gusa ngo kwizera gusa ari kukeza kumenya n'umwasi wawe ninde. Najua tunapingana na shetani kwa imani. Ndabizi yuko tugwana na satani mu kwizera. Lakini pia watakiwa umuone yule unayepigana naye. Ariko birakwiye yuko ushobora no kumubona wa unigana nawe. Huwezi kuwa unapiga hewa tu. Kandi bikwiye yuko uzura kubita ingumu mu kirere gusa. Muone unayepigana naye. Urakwiye kumenya cyangwa kumubona uwo mugwano wari we. Iwe kirahisi kumfyatua kama kugira ngo vyorohe kumufyeka no kumukuraho. Hata ukiletea mtu mwenye pepo unasema wewe shetani. Hanyuma naho bakuzaniye umuntu agwaye impebuti wewe pepo vamwo. Uliyemwingia huyu. Wewe winjiye umuntu furumuka. Ningoga hita muvemwo. Saa hiyo. Uwo mwanya nyene. Atajuna uwezo zaidi yako. Somenya yuko ufise ubushobozi muri wewe. Umepewa amri. Wahawe ububasha. Una uwezo. Urafise inkomezi. Kuziambia hata nywele. No kuvugira imishatsi. Upone. Imishatsi gakira. Unywele ukapona. Imishatsi gakira. Una uwezo wa kuliambia kucha. Urafise ububasha bwo kubwira ugwara. Kucha usiume tena. Uti wewe agwara ntugasubire kurya. Ni mwili wa Kristo. Uyu ni mwili wa Kristo. Kucha itafanya. Ugwara ugashogira ngo mwisho. Biraheze. Mtu wa imani. Umuntu ukwizera. Hushindwa na hila zote. Nashobora kuneshwa n'uburyo bw'amangategeko yose ya satani. Alipoinua mikono yake. Nuko jaga daimoni gihe caduze mu maboko yacu. Kila kidole pete mbili. Urutoke gose hariko impeta zibiri. Mkono moja pete 10. Ukuboko kumwe kuri izi ntoke zitanu impete 10. Na huku 10. Nukundi nyene 10. Sio sawa na pete wanazovaa wanadamu hapa. Eka sico kimwe n'izi mpeta abana b'abantu bambara. Zina madini ya kuzimu. Zifise hata ukiona iko chini hapo utaiona. Nukuvuga zikozwe muri vya bindi vy'agaciro kikuzimu. Ina sura yake. Ifise izindi shusho. Utaiogopa utafikiri hilizi. Uyibonye iyo mpeta uraza kuyitinza kubibaza ngo ni giheko. Wasema niambie pete hii na hii inafanya kazi. Hanyuma rero turabaza tuti iyi mpeta nini ikora kazi nyabaki? Akasema hii nikigusana na hii ninakuwa hewa. Avuga ati iyi mpeta ubona ha ifatanije niyi ncamba mu kirere nkuguruka. Na hii nikipatanisha na hii ninakuwa msichana Mwarabu. Iyi nayo ndayifatanije niyi ncanshika umukobwa w'umwarabukazi. Ninakwenda Dodoma hoteli na teka nyala wanaume. Nkagenda hari Dodoma mu hoteli ubusore n'ubugabo bwose nsanzeho ngakubita hasi. Watakuja wanikute wakifikiri ni msichana Mwarabu kumbe mimi ni kizee. Baca bakaza bakibaza ngo bahuye n'inkumi mwiza w'umwarabukazi kumbe jewe ndumukecuru. Na hii nikigusa hapa ninafika Ulaya kwa dakika 2. Nuko rero izi nazo zibiri ubona zifarinje nshashika hari y'Iburaya mu minota 2. Kasema yatosha fungua miguu yako. Namvuga ntivyo birakwiye ugorora amaguru yawe nayo. Tunataka kujua grade yako. Shaka kumenya urufatiro nivo yawe ufise grade yihe. Nyosha miguu akanyosha. Tutigorora amaguru agorora.
alama ya shetani tokea, ikatokea. Tuti ikimenyetso cha satani kimenyekane, kiriyerekana. Kuna chain ya kuzimu, ikatokea chain ya aho rero haciye haza ishenete y'ikuzimu, dhahabu ambayo sio hii ya duniani. Izahabu atari mubona mwisi. Nikasema hii ina faida gani? Akasema, ndavuga nti none iyi shenete canke umunyororo ugufasha iki? Aravuga, akasema mimi hii inanisaidia, ninakwenda shuleni. Niyo ati jewe iki kiramfasha ngiye kwishure, wala sishindwi mtihani. Urabizi nta kibazo kinanira baduhaye, ninayatazama masomo halafu na kesho mtihani nakuja kukopi tu. Ndaraba mwishure hanyuma ejo mu gitondo nshanza gusa nsiga ko ku rukaratasi, wala hawanioni kandi ntibambona yuko ikibazo nagitwaye. Kwa hiyo sisi hatushindagwi mitihani. Nuko rero twebwe ntitunanigwa mu mashure. Nikasema umekuwa jini tangu lini? Ndamubwira rero maza nti mbe wabaye igisigo kuva ryari? Akasema huu ni mwaka wa 12. Aravuga ati aha rero uyu ni mwaka ugira 12. Ulianzaje? Watanguye gute? Kumbuka sihubiri leo, mwumvirize uno munsi siniko ndavuga utuma nyingi, ariko ndiko ndabaha amajambo yo kuyumvira ko no kumenya, ili kukuweka tahadhari kwa maisha yako ya mbele, kugira ngo wame wirinda kandi urinde ubugingo bwawe buri imbere. Kwa maana unaishi bila kujuta kutana na mambo gani, kuko ubaye utazi nguzohura nibiki. Alafu baadaye nitaomba juu ya wagonjwa, hanyuma hejuru mejeje ibindi aza gusenga kubagwaye. Na hivyo huyo nuko rero uwo nikamuuliza umetoka wapi hapa mkoa? Namaza wavuye hehe? Akasema kwetu ni Tabora. Ataravuga ati wacu hitwa Tabora, ni shangazi ndiye alituleta huku kuzimu. Nuko rero senge wacu niwe adutwaye hari ikuzimu, tukakaa miaka 6, tubaha ikuzimu imyaka 6, lakini appearance yetu ndiyo ikawa inasoma shuleni. Ariko rero ukuboneka kwacu appearance niyo yagenda mu ishuri gusa, lakini mimi mwenyewe nilikaa kuzimu. Ariko je ubwanje mbi kuzimu, nikaolewa huko na narongorewe iyo nyene ikuzimu. Ana mguu mmoja huyo mme wangu, umugabo wanje afise ukuguru kumwe, ana jicho moja juu ya utosi, jicho moja liko hapa, jisho limwe linga mu ruhanga. Tukasema hatuwezi kukaa tunazungumza na shetani. Turavuga tuti oya nibihagije kushirikana tuvugana na satani. Nyamaza kimya. Turavuga tuti hoya potea kandi unyike. Sura ya mtu tokea. Hanyuma rero ishusho y'umuntu abariza pale aho nyene. Kasema unajua ulivyokuwa unayasema? Turavuga tuti mbega urazi vile kuravugga? Sijui. Ateka ntavyo nzi. Unasali kanisa gani? Mbega usengera mu isengero ryahe? Nasali kanisa fulani lile pale. Nuko je nsengera mu isengero lile harya hantu gitwa kanaka. Nikamwambia na kuapisha kwa Yesu aliye hai. Hanyuma cana mubwira nti ndakurahishije mu izina rya Yesu muzima, usiingie kanisani tangia leo. Ntuzosubire mu rusengero uhereye uyu munsi. Tangia ukiingia kanisani utawaka moto ndani. Kubw'ivyo nibaja mu rusengero uzokwaka umuriro muri wewe. Inuka nenda. Haguruka ugende. Yabitu yajue hayo mtu wa Mungu. Byari bikwiye ko tumenya ivyo. Fanya yale madogo. Nuko mukora ivyiza muri ivyo bito. Ufanye kazi kwa bidii ofisini. Mukora ibikorwa n'umwete hariya mu biro mufise. Wala usitegee mwingine akufanyie kazi. Kandi ntuzurindire uwundi ngo aze gukorera akazi kawe hawe mu biro. Wala usichukue fedha ya ofisi uliyokabidhiwa na serikali. Kandi ntuze wiba amafaranga y'ibiro wahawe ku bwa leta. Uwe mwaminifu katika ofisi. Umwizigirwa mu biro. Ukijua unatumikia taifa. Kandi uzumenye yuko ukorera ihanga ryawe. Ukijua unatumikia ofisi ile. Kandi umenye yuko ukorera biriya biro vyagushikirijwe. Au chama cha ushirika. Canke umuhari cyangwa umugamba waguhaye ivyo. Usichukue pesa yoyote uliyokabidhiwa na nchi. Ntuzorye ngo wibe ku mafaranga yariyo yose wahawe mu izina ry'igihugu. Tosheka na maisha ulionayo. Mwene data wumve ubumbwe n'ivyo wahawe. Wala usitake rushwa. Kandi ntuze wipfuze igiturire, maana rushwa itakulusha. Kuko igiturire kizokunuga. Akitaka kukuletea rushwa rudisha haraka. Uzokuzanira igiturire umusubize inyuma ningoga. Na umwonya anayetoa rushwa. Kandi uzumuhanure utanga igiturire. Waambie mimi nitaita polisi sasa hivi. Umubwire uti jewe ndahamagara polisi ubunyene rero. Jiepushe na rushwa. Ewe witandukanye n'igiturire. Jiepushe na rushwa. Witandukanye n'igiturire. Jiepushe
Jiepushe na kutembea ovyo kwa uzinzi. kandi witandukanye no kugendagenda uko ushatse mu busambanyi. Pana ukimwi unaua vijana. Ewe mwene data umenye yuko sida iriko yica abakiri bato. Mataifa ya dunia yanaangamizwa na ukimwi. Uno munsi amahanga mw'isi ariko ararangizwa yicwa na sida. Epuka kutembea na marafiki. Mwene data uhunge kugendana n'abo bagenzi babi. Pende Mungu kuliko yote. Wumve ukunze Imana kurusha byose. Hata nani akushawishi usikubali. Naho gira ukosha ntuze wemere. Mwanangu, mwana wanje, mwenye dhambi akikushawishi, umunyabyaha niyakosha. mwenye dhambi akikushawishi, umunyabyaha niyakosha. usikubali maneno yake. Numwemere. Jiepushe juu ya rafiki huyo. Wirinde abagenzi babi. Tulia nyumbani. Tulia nyumbani. Ubu munatekereje mu rugo. Wapende wazazi wako. Ukunda abavyeyi bawe. Watumikie. Ubakorere. Wasaidie. Wafashe. Soma masomo yako. Wiga amashuri yawe neza. Uwe na bidii kutenda mema. Wigishe gukora kandi ugira umwete gukora ivyiza. Haleluya. Haleluya. Inua mikono juu. Mutuza amaboko hejuru. Inua mikono juu. Tuza amaboko yanyu hejuru. Hili ni neno la Mungu. Hili ni jambo ry'Imana. Mimi hapa ni mchungaji wako. Aya ni majambo y'Imana ukanuze wumvire umukozi w'Imana. Aya ni mashauri ya kichungaji. Kandi zini manduro z'abavyeyi b'abapastori. Ya kukulea wewe kiroho. Kugira ngo bize bikurere wewe mu vy'imhemu. Ukiwapenda wazazi wako. Ni wakunda kandi ukunza abavyeyi bawe. Na wazee walio mfano wa wazazi wako. Kandi n'abantu bose bakuze b'abarongozi b'Imana bafise ishusho y'abavyeyi. Ukiwapenda viongozi unapofanyia kazi. Kandi ni wakunda abarongoye hari yukorera akazi. Ukipenda nchi yako kama wewe mwenyewe. Ni wakunda igihugu cawe nk'ubikunda nyene. Ukitaka kuwasaidia watu na maskini. Kandi ushimye gufasha abantu nabo. Wasaidia kila wanaokuja kwako. Kandi uzufasha bazoza bakugana wewe. Kama ni chakula wape. Nimba ari ivyo kurya bagaburire. Kama ni mihogo toa. Nimba ari imyumbati bahe. Kama ni ndizi kata peleka. Nimba ari igitoke genda ugice ubahe. Wewe Mungu amekupa na wewe utoe. Nimba Imana iguhaye nawe uratanga. Kama ni fedha unaweza kufanya hivyo. Nimba Imana iguhaye amafaranga urashobora gukoresha yenyene. Ukiona mtu aliyebarikiwa vile vile na Mungu. Nuko uzoba umuntu yahezagiwe n'Imana. Usema hivi. Nuvuge ngo ninafanya kazi. Ndakora ibikorwa. Ninafanya kazi. Ndakora ibikorwa. Mshahara huu wa mwezi huu. Eka impembo canke umushahara w'uku kwezi. Napeleka kanisani. Ndawutwaye mu rusengero. Mimi nitatoa nyumba tu kulipa nyumba. Jewe nzoriha inzu gusa yanje mbamwo. Na chakula kidogo. Nivyo kurya bikene kuvuga amafaranga yarasyo makeya gusa. Sio chakula kamili kidogo. Eka si kuvuga ivyo kurya vyicane bikeya gusa. Ili watoto wangu vile vile wajifunze kuvumilia. Kugira ngo n'abana banje nabo baziwigishe kwihangana. Fedha yote ya mshahara wangu mwingine napeleka kanisani. Ayandi mafaranga y'igice cyane c'umushahara ndayatwaye mu ngoro y'Imana. Ama napeleka ofisi ya ustawi wa jamii. Canke uzotware mu biro bijejwe ifashanya ry'imiryango inayosaidia maskini. Iba abafasha abagowe. Mungu anakutazama tu utafanya nini. Imana izoturaba gusa tuzokora iki. Alafu useme mshahara wa pili ndio wangu. Tuvuga rero uti umushahara ukwikira ukwezi niwo nzorya je uzorwanje. Lakini umpe zaka zake. Ariko uzutange ibikwereye by'Imana. Hata kama utatumia wote. Canke ntuzokoreshe wose. Utatoa zaka zinazostahili Mungu. Nukuvuga ukwiye kuzokuramwo za yamashikanwa n'ibigira 10 kw'Imana. Imperezwa zose zikw'Imana. Fanyeni hivyo. Ni wakoruko. Nanyi mtafanikiwa. Amwe muzoheza kigwa. Katika mienendo ya maisha yenu yaliyobaki. Mu bugingo bwanyu buri imbere busigaye. Watakuona watu unafanikiwa tu. Abantu bazobona uhezagiwe gusa. Upende kutoa. Ewe mwene data ukunde gutanga. Usipende kupokea. Eka ntukunde kwakira gusa. Pende kusaidia. Ukunde gufasha. Usipende kusaidiwa. Ntukunde gufashwa gusa. Patana na Mungu. Wiyunga n'Imana. Ukamwone mwingine hana suti. Hanyuma ni wabona uwundi ntafise ikoti yambara. Hana gauni. Uwundi nawe ntafise impuzu yo kwambika umugore wiwe. Fungua sanduku lako mpelekee ndugu yako. Ewe mwene data ukure mu isanduku yawe ushire mwene so. Alafu sema Mungu nimemvika huyu nimekuvika wewe. Mwami mugihe nambitse uyu muntu nambitse wewe. Sadaka hii imperezwa ntanze. iandika katika ukurasa wa jina langu
yangu mbinguni. uyandike mana mu bihereranye n'izina ryanje mu gitabo cyo mwijuru. Amani iwe kwenu. Amahoro abe kuri mwebwe. Mwenye dhambi akikushawishi, umunyavyaha niyakosha, usimkosee Mungu. ntuze ucumure ku Mana, ntukamwemerere. Usipigane na ndugu yako, kandi ntuze ugwane na mwene so, maana utampiga ngeo utamuumiza jicho. kuko ni wamukubita uzohava umukomeretsa mu jisho. Utampiga ngumi vibaya utamuumiza kichwa. nuko uzomukubita ingumu nabo usanga umumenya umutwe. Lakini kaeni vyema kwa amani, ariko mubeho mwitaye neza mu mahoro, maana malipo ya maisha yetu siku hiyo imekaribia. impera y'ubugingo bwacu iri hafi. Bwana yu karibu kurudi, mwami Yesu ari hafi kugaruka. anakuja na mawingu, azoza azananye ibicu, na kila jicho litamwona, kandi ijisho ryose rizomwihweza. watamwona kwa sura yake, bazomwihweza mwisho yiwe. na yeye atasema waliofanya mema duniani. na wazovuga ngo abakoze ivyiza mw'isi, sio walioamini duniani, eka si kuvuga ngo abizeye mw'isi, waliofanya mema duniani. abakoze ivyiza mw'isi watafanana naye, bazosa nawe, watafanana naye, bazosa nawe. nawe utaomba lolote, nta nico bazosaba cose Mungu atatoa. Imana izogitanga. Funika macho, unamika maso yawe, funika macho, unamika maso yawe, inamisha kichwa chako. unamika maso yawe. Bwana akurehemu, akutendee Imana ikugirira imbabazi, kugirira vyiza. Ukristo wako ubarikiwe na Mungu. ubukristo bwawe buhezagiwe n'Imana. Bwana akujalie, mwama kugirira imbabazi, akubariki. Imana iguhezagire. Kila mkono wako utakaposhika, ikintu ukuboko kwawe cose kizokorako, pafanikiwe hapo. bihezagigwe bija imbere. Akuongezee faida juu ya biashara zako. Imana ikongereza umugisha wako, urudanazwa rwawe. Alinde vitu ambavyo umekusanya. Imana ihezagire kandi izigama ibintu vyose wegeranije. Bwana apiganie nyumba yako na wachawi. Imana igwanira inzu yawe, igwanya abayitokora abarozi. Shetani hataweza kuvamia hata watoto wako. Satani ntazoshobora no gutera abana bawe, kwa kuwa umemlinda heshima na atakulinda. kuko Imana wayihaye icubahiro na izoguha icubahiro. Usiogope, ntutinye, maana unapendwa na Mungu. kuko ukundwa n'Imana. Usiogope, ntutinye, kwa kuwa umemwamini Yesu Kristo, kuko wizeye Yesu Kristo, aliyeangikwa msalabani, uwabambwe ku musaraba, aliyemwaga damu yake pale, uwashesha amaraso yiwe hariya ku musaraba, aliyelia pale msalabani, uwarize ku musaraba, aliyepigiliwa pale msalabani, uwakubitiwe ku musaraba, aliyelia kwa machozi, uwarize mu mosozi akomeye, kwa mateso makuu, mu vyago vy'umubabaro bikomeye. ni nani aliyekubali asulubiwe naye? ninde yemeye ngo abambwe? Maana hata waliokuwa wanafunzi wake walimkimbia. kuko nabitoko barabigishwa biwe baramutaye. Kusulubiwa leo na Kristo, kubambanwa na Kristo, ni kutenda mema yale usiyoweza kuyatenda. nugukora ivyiza kumbure vyutahora ukora wewe. Ni kama unasulubiwa na Kristo kwa matendo mema. nuko ni nkuko ubambanywe na Kristo mu gukora ivyiza. Akurehemu unaposali kanisani, kandi naho woba usengera mwishenge kanaka mu rusengero wanyu, asikie kuomba kwako, ntaze yumve usenga kwawe, azungumuze na watoto wako, azungumuze na watoto wako, aganire n'abana bawe. hata kuwepo atakayeacha kukutii, kandi uwari we wese ntazokwankana mba kukumvira. watoto wako watakuheshimu, abana bawe bazokumvira kandi bakubahe, na utakuwa umewapata hao, kandi abuzoba wabaronse. Bwana akutendee njia wazi mbele ya maisha yako. Imana ikugururira inzira nziza, umuryango mwiza mu bugingo bwawe. Milango iliyofungwa ifunguliwe, imiryango isa n'iyugawe yuguruke ku bwawe. usidhalau wokovu na imani ulionayo, kandi ntugakengere agakiza wahawe kari muri wewe. imani ulionayo inaweza ikamfukuza shetani. ukwizera kuri merewe n'agakiza wahawe birashobora kwirukana Satani. Itumie vema tu, uzubikoreshe neza gusa, katika jina lake Yesu. mw'izina rya Yesu Kristo. Yesu alikufa akafufuka, Yesu yarapfuye arazuka, yu hai, ni muzima. akamnyang'anya shetani funguo, yaratse imfunguruzo Satani, anazo mkononi mwake. Yesu azifise mu biganza vyiwe. Lolote utakaloliomba atakufanyia. ico cose uzosaba Imana izokigukorera. Sasa funika macho yako, usiniangalie. nuko rero hagezaho unamika amaso yawe usenge, ntundabe. Usiniangalie sasa,
ubu nusumwanya kundaba, angalia shida ulizo nazo wewe, ariko utangururabe ingorane vyagufise. Hakuna atakaye kusaidia ila wewe mwenyewe. Nta numa ashobora kuzikubera mu ruhande atari ubwawe uri uzihagararire. Namwe utakavyojiweka kwa Kristo. Wewe na ukuza kwishira imbere ya Kristo. Nami nitaomba. Nanje ngiye gusenga. Balaa zote sisiwe mbele yako. Hanyuma ivyo vyose vyitwa ko ari ivyago biva imbere yawe. Na wanaoondoka kabla ya mkutano kuisha. Anuko rero bariko baragenda mbere igikorane yuko gihera. Baraka zote alizowapa Mungu anazingoa zote. Impezagiro yose Imana yari yabahaye Imana irazibatse. Na majaribu yatakuja kwako mazito mno mbele. Kandi vyago bizoza kuri wewe bikomeye. Maana uko mbele ya Mungu usingemtoroka Mungu. Vyari vyiza kuri imbere y'Imana ngo ugume ngaha ugume imbere y'Imana. Maana huyo anaitwa ni Mungu. Kuko uyu ahamagara ni Imana. Inabidi kutulia kwa heshima tu. Ni vyiza rero mutekereze mu cubahiro gikomeye, umuntu wese arahagarare mbere. Haraka hutamaliza shida. Mugenzi wanje mu buryo bwo kwihuta ingorane ufise ntazoziheza. Na sasa nataka kuomba. Ubu rero nshaka gusenga. Mkae wote mkae. Mwicare ko mutekereze. Mtulie kimya sasa. Mutekereze mwubashe cyane. Bwana watendee rehema. Imani bagirira imbabazi. Kama pana pepo mchafu ama pepo jini amebaki. Nimba hari mpemu mbitanga impemu y'igisigo yasigaye mu bantu. Kabla hata hatujamuondoa kwa jina la Yesu. Na twoba tutaratangura kuyirukana mu izina rya Yesu. Utujulishe kama upo. Wa mpemu mbi ni wimenyekanisha yuko uri ubunyene. Pepo jini. Wa mpemu mbi gisigo. Jini la kike. Impemu migisigo c'ingore. Majini ya kiume. Ni mpemu migisigo c'ikigabo. Ama pepo wachafu. Mwa mpemu mbimbe. Munaokama kabulini. Mwa mpemu mbimwe muba muumva. Mapepo munaotunzwa katika nyumba za watu. Mwa mpemu mbimwe muganje n'inzu z'abantu. Ikiwa uliletwa na mtu mwingine. Nimba hari umuntu wundi wajemwo. Umekaa ndani ya mwili wa huyu aliyepo hapa. Ukaba wicaye mu mubiri w'umuntu ari hano. Na kuapisha kwa Yesu. Ndakubwiye mu izina rya Yesu. Na kuapisha kwa Yesu. Ndakubwiye mu izina rya Yesu. Utamke. Ubunyene vuga. Toa sauti yako tusikie. Vuga n'ijwi ryawe. Ikiwa upo. Nimburi hano. Umebaki juzi. Wasigaye mu bantu hirya ejo. Moto unakuja. Umuriro uraje. Utoka enzi ya Mungu. Uvuye ku icaniro c'Imana. Toa Mungu ambao neno lake. Umuriro w'Imana urigata. Unakufunika umondani. Urakwabiriye wewe. Amnakufunika Yesu. Uwo muriro uva kuri Yesu uragushikiriye. Jitokeze. Wimenyekanishe. Jitokeze. Wimenyekanishe. Jitokeze. Wimenyekanishe. Kabla hujamwagikiwa moto huo. Umuriro ndushobora kuwukira. Wote mtulie. Abantu mwese mutekereze. Bwana anaanza kutembea katika mutekereze kuko umwami Yesu ariko agenda muri iki kibanza. Bwana anaanza kutembea. Mwami Yesu atanguye kugeragena muri iki kibanza, abantu mutekereze. Muleteni huku, muleteni. Ariko muzana bo gusa bafashwe n'impemu. Muinue. Mumuterure muntu. Muwalete huku. Mubashire ngaha. Wale wanawampeleka watu hawanisikii, wale wanafika huku. Mubazane hano imbere yuko mubatwara hariya mu cuma cyo kubasengeramo. Katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Mike ingine kwa. Iko pa. Mu izina rya Yesu. Toka umundani. Va muri uyu mupfasoni. Nimundeka mwahereye. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Na usipeleke. Mshike mikono. Mumufata amaboko. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Mumura bakozi b'Imana. Walete. Mubazane. Bwana anang'oa miiba yote. Umwami Yesu alikuwa kuramwa amahwa yose. Wengine wanakwenda hospitali magonjwa hayatoki. Abandi nabo kutukizera ingwara ntizivamwo. Wanauguzwa lakini magonjwa hayatoki. Bafise umuriro kwizera ko ingwara ntizivamwo. Kumbe ni haya majitu. Kumbe rero cyabitumye nizi mpemu mbi. Mumenisikia? Mwanyumvise? Umetibiwa mpaka Ulaya. Waravuwe ni Ulaya urashikayo. Lakini magonjwa hayaishi. Ariko ntacho vyazanye. Wewe kumbe ni pepo. Kumbe zari mpemu mbi zikuganza. Kumbe ni majini. Ni bisigo. Kwa sababu jini huwezi kulipima kwenye mashine.
ufise ibisigo muri wewe. Haya ndio yanayokufanya ukue bila kupona. Ibi nivyo vyatumye ugwara hanyuma ntiwakira ibisigo. Hata dokta akupe dawa vipi, na abaganga boguha imiti imeze gute, itakuwa bado unaumwa tu. Uzoshishikara kubugwaye gusa. Kumbe ni nguvu za kuzimu. Ariko ububasha bw'Imana ibaye kwejuru y'imwe. Hii ndio kazi ya shetani. Era ibikorwa Satani akora mu bantu. Tumepewa amri kuyaondoa haya. Twahawe ububasha bwo kwirukana ibi katika jina la Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Ninaomba mumwinue juu. Mwinue. Waambie mwinue. Mwinue juu. Mumuterure hejuru aze. Lift him. Katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Toka ndani. Mufate uje muntu w'umugabo mumuzane. Uje muntu mumuzane. Uyu ni mumutware. Terura. Terura mumutware hariya. Chukue kama wanavyomchukua. Terura muzane uyo. Hapa. Muterure mumuzane mwabantu mwe. Muniletee hapa. Uyu fata ko muguma. Kwa jina la Yesu. Toka na kwa mwagia moto wa Bwana ukunguze. Toka ndani. Peleka kule. Mumutware hariya mu cyumba cyo gusengerwamwo. Sio kweli. Aweki kwenye madhabahu, mchukueni tu. Katika jina la Yesu Kristo. Mpeleke kule. Mumutware uyu hariya mu cyumba cyo gusengerwa. Kwa jina la Yesu toka ndani. Mu izina rya Yesu wamhemu buhunge. Mumutware hariya mu cyumba cyo gusengerwa. Katika jina la Yesu mlete hapa. Lete. Zanuyo. Tayari? Okay, tayari. Uyu ni mumutware hariya mu cyumba cyo gusengerwa. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Yesu akukemee. Yesu akwirukane. Abo yakoze ko mu batware hariya mu cyumba cyo gusengerwa. Ye, amewashinda. Mbebe. Mumutware hariya abo bandi bose bakoze ku batware hariya mu cyumba cyo gusengerwa. Wacha binti huyu. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu mumutware. Mutware. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Satani mwemu mumuvemo. Yesu akukemee. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Toka ndani. Yesu akukemee. Uyu nagwaye mwemu mbi sio wakati wake uyu. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu muvemo. Toka ndani. Muvemo. Hama. Yesu akukemee. Yesu aguhane. Mwingie huyu tena. Mutware hariya. Peleka mule ndani. Mutware hariya mu cyumba cyo gusengerwa. Yesu akukemee. Yesu akuhane. Na sasa ninakuja kwa maombi mengine. Nuko rero nje kurundi rwego rw'amasengesho yanyu. Hatutakawia leo. Nituza guteba uno musi. Lakini niombe moja kubwa pamoja. Ariko sengi sengesho limwe rikomeye hamwe. Na baraka hii itakaa kwako. Kandi uyu muhezagiro ukiwa kilema jiandae. Nimba uri kimuga niwitegure. Usifurahi kuona mwingine anapona wewe unabaki. Ntunezerwe kubona uwundi akize hanyuma nawe ntukire. Usifurahie. Ntubinezererwe. Uzunika. Ubabare. Kwa nini urudi bila uponyaji? Kubera iki nsubira inyuma ntakize? Mungu hawezi? Mbega Imana ntishoboye? Najua Mungu wetu anaweza. Ndazi Imana yacu irashoboye. Huzunika. Babara. Usipende kukaa hivyo. Ntushime kugenda ugumye uko, wicaye uko. Chukua hatua. Fata intambuko. Simama tu. Haguruka. Usingoje mtu aje akwambie tafadhali simama. Nturindire umuntu ngo aza kubwira ati ndakwinginze haguruka. Oya, haguruka wewe. Wewe mwenyewe sasa jikagamue. Wewe ubwawe nusa n'umuntu yipima uhaguruke. Utakapofanya hivyo tu, niwakora ivyo gusa, utaona tayari nguvu. Uza kumva inkomezi muri wewe. Utakuja unaanza. Hanyuma utangura kugenda. Utashangaa kuona. Uraza gutangara ubwawe utangura. Ndugu yako aliyekuwa kiwete kilema anakwenda. Umuntu umugenzi wawe atari bwigera agenda uza kubona agenda. Mukae musisimame. Mwicare ntimuhaguruka. Alafu utampa mazoezi. Mwicare ntimuhaguruka hanyuma abo bantu turaza kubaha imyimenyerezo bagenagenda. Na baada ya maombi haya,
hanyuma inyuma y'aya masengesho nitaita wasiozaa 3 au 5 basi. navuze yuko nza guhamagara ingumba abaserukira abandi 3 canke 5, kwa kuwa tuna saa ya kutosha, kuko dufise umwanya ukwiye na tena ni siku ya mwisho, kandi ari umunsi wa nyuma, ili ufanikiwe maisha yako yaliyobaki mbele yako, kugira ngo uzumererwe neza mu bugingo bwawe bwa kazoza busigaye. iko sala ya mwisho, hariho amasengesho y'impera.